nimuhorane umukama. Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Matayo. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, erega bagira ngo mukama mukama sibo bazokwinjira mu bwami bw'ijuru, abazokwinjirayo nibajye bakora ico data ahangamye mu ijuru ashaka. Uyu munsi benshi bazombwira bati, mukama mukama, ntitwavuze ibizoza ku izina ryawe, ntitwirukanye amashetani ku izina ryawe, ntitwakoze ibitangaro byinshi ku izina ryawe. Naye nzoca ndababwira imbona nkubone nti, ntaho nigeze ndabamenya, mve mu maso mwebwe mwirirwa mu kabi. Umuntu wese rero yumva ayo majambo mvuze akayakora, asa n'umuntu w'inkerebutsi yubakiye inzu ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, ibivumbuzi bikaza vyahigiye iyo nzu, ariko ntisiduke kuko yubatse ku rutare. Na wumva ayo majambo mvuze ntayakore, azomera nk'ikijuju cubatse inzu yaco ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, ibivumbuzi bikisuka kuri nyanzu, nayo igasenyuka, agasigara yifumbereje. Yezu ahejeje kwigisha ishengero, risigara ririkugura ivyo avuze, kuko yabigisha nk'umuntu ari n'ubukuru, ataho bahuriye n'abigisha babo. Dushemeze ijambo ry'Imana. Iranguka ry'ivyo mukama yaturaganiye, turirindirana umwizero mu kubandanya turangura ic'Imana ishaka. Bavukanye muryango w'Imana, kuva ku munsi wa mbere turiko tuzirikana ivya Aburahamu sokuru wacu mu kwemera. Ejo haheze twarumvise ingene yagiraniye isezerano n'umukama, akamwereka inyenyeri zo mu kirere, hanyuma akamubwira ko uruvyaro rwiwe ruzongana n'izo nyenyeri, rukangana n'umusenyi wo ku nkombe z'ikiyaga. Ariko ivyo vyose umukama akabimubwira, Iburahimu aragatama kivegeme, niko abarundi bakunda kuvuga. Umugore we nawe Sarayi arakaheza, ari umutamakazi, no kuvuga yaraciye. Mbere ivyo bintu vy'abana navyumvise, usomye wegera imbere hariho n'ahantu ngo yatwenze yinyegeje, ko yarabona yuko bitabaho. Urahatiye ijoro ryanse guca ari kurisha ubwo waraje, ngo Sarayi muka Iburahimu yaciye yihebura atana kanya kaciye. Kw'iryo sezerano ari bimwe vy'inkuru abantu batera, mbere we wabifata nk'igihuha, ubona ko abagore banabinyarutsa iyo bishakiye ivyo kwihebura. Niko kosha umugabo wiwe Aburahamu ngo avyare ku ncoreke, mbere agira ko aranayimuhereza, baraho ngo kugasakenkanya. Aburahamu nawe ajako ngo aronse za marya, yibagira ico bayaze n'umukama, aryamana na Hagari ya ncoreke. Abigire bibeko, Hagari yaciye asama, ivyari vyuya bicika amaraso, umugani w'abaraho. Amaze kubona ko yibungenze, Hagari yaciye atangura kwigira amafyeta ntambi, abubu niko bakunda kubivuga, acika agasharita canke agapiripiri ka bushara, niko gakaze gose, atangura kutubaha inabuja. Kandi birumvikana amanyamategwa n'agashambara, nkeka yaratwaririje ubusazi, umugani w'abaraho. Ubu ngo hari haba bitwaririza. Wa wundi ati giko bacikwegera amakara, Sarayi yasigaye yatangaye, yicuza ico yabigiriye, gushika naho atangura gutonganya umugabo wiwe
kandi ari we yabikweze byose. Kandi birumvikana iyo turondeye gucisha hacu ngo dushikire ibina biriya, nta kindi twimbura atari umujyano. Murabibona no ku bavyeyi bacu ba mbere bacatangura gutana ku mwikomo ko ni wa mugore wa mpango, ego uwe na wati ni inzoka nayo icirabura icivuga, mugabo ibintu uko byabandanije murabizi. Umukurambere ati rya mukuru riratinda ariko ntirihera. Umukama ni mudahemuka, yama yibuka isezerano yiwe. Ni vyiza rero ko tugumana ukwemera ko ivyo yaturagane bizoranguka, kuko ni Imana itazi kubesha. Abasengeye mu bisata canke mu maparuwase kera, murazi mu bisabisho byo mu gitondo k'ico gisabisho carimwo igisabisho sinibuka neza ukuntu citwa, mugabo carimwo kuko uri Imana utabesha. None naho turondera guca mu mayira ya hafi, bimwe mu gifaransa bita raccourci, ngo dushikire ivyo twipfuza tutarushe, tukibagira kwiyihuse yavyaye ibihumye. Nabusanga bariko barirukanga inyuma y'amatungo, mbere no kwica bakica, bakiyobagiza ko za nzira za hafi zamaze abatwa. Ntabirirwa barasahura, mbere banabishikana bati Imana iraduhaye, eka mbere n'ici 10 cyo gukenguruka bakagitanga, kandi ari ivyibano. Hagari yahavuye afata ingingo yo gukinjura, kuko ngo yararemerewe na inabuja yaguma mutoteza. Kandi n'ubu bayinabuja batoteza, abakozi bawo baruzuye. Sinzi yuko badatabuja bo baheza bakajamwo, mugabo kenshi tuvyumva kuri bayinabuja, nibo bakunda kwigira abamikazi bakigira karaha kojahi. Nuba batotezwa bariho, yarota mwijoro akwirukana, kazinduka yirukana umukozi atana preavis yamuhaye. Mugabo mwebwe uwo bakorako camubanza kuvuga nta preavis wampaye, mbega nziziki n'amakete n'ibindi. Agare wewe byaye byamuvuye ko araheza arakinjura. Ni vy'inkuba zibiri ntizisangira igicu, kandi uri n'umutwe muto awurinda uruguma. Mu gihe rero tubonye na twebwe iwacu vyanse gukinjura, ni vyiza kugira ngo ibintu bibanze bisubize hasi. Ngo Imana y'umworo ntisinzira, umumareka w'umukama yaramuserutse ko araheza abona yagowe, niko kumwereka ikosa yakoze, araheza mutumirira gusubira inyuma, wagende yubahe yongera sonere inabuja. Erega Imana yanka igicumuro, ntiyanka umunyabicumuro. Irumva ibisabisho byacu, maze imaze kuducorora ikadukura mu byo twagiye turiva yangamo. Turabe rero twebwe abo twamaze guterera ku ruhande, abo twamaze gusivya, abo tubona kumengo ntaco bazovamwo. Mbega ntaho duhimba ico yimena, tugasigara tawuvugiramwo, tukavuga yamuhe, tugasanga ntabo tucubaha, cyose tukabona yo kumengo ni vyacu, mugabo tukibagira yuko yaguhaye ari ikwaka. Muri byose na hose umukama duhamagarira kujanisha imvugo n'ingiro byacu, kugira ngo twirinde guca mu nzira zidashika. Yezu mu kuduhamagarira gushira mu ngiro ijambo ry'Imana, twirinde kumwomanga, ntashatse kutubuza kumuvuga no kuvuga ivyo yakoze canke natwe kubona ibikorwa vyiza twakoze, oya. Mugabo ashatse ko abatubona baheze bakavuga bati aba bantu n'abana b'Imana, baramenye Imana kubera ibikorwa vyiza dukora. Ubundi bwo twosanga twabaye nka b'abafarisayo bavuga bati murumviriza ivyo mvuga, ivyo mukora mu vyihoze, uko bari bazi ivyo ari byo. Yezu rero arashaka ko tuvavana n'ubwiyorobetsi busigaye bwigize ndanse mu bantu ba kino gihe. Twirinde kuvuga Imana tuyitwaza nk'icabona, mugabo ivyo dukora birindwa umubi. Ubundi twatiko twubakira ku musenyi, bigaheze bikazodusenyukana umusuri y'izina. Ibikorwa byacu rero nibigaragaje aho kwemera kwacu kugeze.
turangwe n'urukundo rwitangira abandi, twirinde ivyo byose bihubanye no kwemera kwacu, twirinde umubano mubi, ubugunge, ishari, inzigo n'ibindi byose. Duheze twiteho abo bose bari mu bukene n'abantu nta kirenguka, niho tuzoba turiko twubaka inzu zacu ku rutare rutayegayega, kandi tuzoheza tubironkera impera. Muze twisabire umutima wo kwemera, maze turindirane umwizero iranguka gisezerano y'umukama, tuzobegwe no kubana nawe mu ngoma y'ijuru ubuziraherezo. Amen.